Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi mu kiganiro cacu ivyo nabageze vyose dukomeza kandi ya nyigisho yacu ivuga ngo inyungu ziva mu guhomba. Turaza kuvuga ku ijambo ryo gusenga canke igikorwa cyo gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Gusenga ni igikorwa cyo guca bugufi, kandi hariho inyungu rero ziva mu guca bugufiya. Iyo umuntu ahevye kagira ico uhevye, harimo inyungu. Bibiliya iratwereka yuko igihe Imana yarema ibintu vyose ngo yabiremye ari vyiza cane, vyose vyari vyiza cane. Imana irarangiza igikorwa cyo kurema, iraruhuka. Ntiyaruhutse kuko yari irushe, ariko harimwo n'ico yagomba kutwigisha abantu yaremye. Kuko Bibiliya iratwereka yuko Imana yagenye ko uwo munsi ugira indwi ari umunsi uko abantu baruhuka. Imana ntihabwa icubahiro. Ngaruke ku biremwa yaremye. Imaze kubirema vyose ibwira umuntu iti, yewe wa muntu naremye, umugore n'umugabo, kuko yabaremye bari uburyo bubiri, niko Bibiliya itubwira. Irababwira iti nabashiriyeho vyose, ibi vyose muravyemerewe, ariko irabaha akarimbi. Irababwira iti iki ntimukoreko, nimwagikorako, iki giti nimwagikorako muzopfa. Imana yarababwiye iti ibi vyose mwe mudepande kuri jewe gusa, jewe nzobamenya muri vyose. Ndi Imana yanyu, ndababona, nzobaheka, ndi umugenzi wanyu, ndi inshuti yanyu. Mbere ngo yahora iza, Imana yahora iza kubaramutsa ikabagendera. Bibiliya iravuga ngo mu kayaga ko ku mugoroba. Bari bafitaniye ubucuti budasanzwe n'Imana. Ariko rero icaha kiraza. Bibiliya iratubwira mu Itanguriro 3 ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'7 ingene icaha cinjiye mu isi. Haravuga ngo ibaza uwo mugore iti, iyi ni inzoka, mbega ntivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Urumva? Eva aganira n'iyo nzoka. Inzoka iza mu buryarya bwinshi n'uguhinyika amajambo mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Eva aganira nayo, arabwira, arishura. Bibiliya iratwereka yuko uwo ngo ari ya nzoka, umubi, Satani, se w'ibinyoma. Eva aganira na se w'ibinyoma. Nta kuri kuri muri Satani, nta kuri muri Satani, nta na rimwe, ntaho vyigeze bibaho, kuko yuzuye ishari n'inzigo afitiye abera, afitiye abana b'Imana. Ibintu vyose arabihinyika, arabigoreka. Nguwo Eva aganira n'inzoka. Satani rero, urumva ko abantu bari bafitaniye ubucuti, ubusabane n'Imana budasanzwe bwiza cane. Ariko Satani agira inzigo, afise inzigo, afitiye abera, afitiye abakristo, afitiye abana b'Imana. Agira inzigo, agomba kubatandukanya n'Imana umuremyi wabo. N'uyu munsi niko akora, yama agomba kudutandukanya n'Imana. Kandi ntagomba kudutandukanya n'Imana gusa, ashaka no kudutandukanya n'abagenzi bacu, n'inshuti zacu, n'abo tubana, n'abakonjwe bacu. Umugore amutanye n'umugabo wiwe, umugabo amutanye n'umugore wiwe, abana batanye n'abavyeyi babo, abavyeyi batanye n'abana babo. Ibintu vyononekara. N'uyu munsi
Imana idufasha kugira amaso abona, kugira amatwi yumva, no kugira imitima itahura kandi yumvira. Tuba abantu bumvira Imana, kuko Imana yaravuze vyose ingene dukwiye kubikora. Satani acazana iki? Yinjiza ubwibone mu muntu, arahabwira ati oyaye Imana yarabahenze. Imana ivyo yabwiye yanka ko mumera nkayo, yanka ko mugira ubwenge nkayo. Eva arumviriza. Bibiliya iratubwira ngo ku murongo wa 4 ngo iyo nzoka, aha turi mu Itanguriro 3, iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa. Urumva ivy'Imana yababwiye? Satani araje azanye agakaramu acishemwo akarongo ngo haba n'intete. Urumva umuntu abwira ngo haba n'intete? Yewe aragukura inkoni y'igishitsi kweri, arakweretse ati wowe uri kijuju, wemera mahopa, haba n'intete ntimuzopfa. Imana idufashe cane. Ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana, kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Ngaho rero Satani ateye mu muntu akantu ko kumera nk'Imana. Yumva kumera nk'Imana kabisa, tumenye iciza n'ikibi. Ngo uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Ngomba kukumvisha, kukwereka yuko Satani yateye ikintu c'ubwibone mu muntu. Bivuga ngo amuteyemwo ikintu cyo kuvuga ngo Imana ntayo nkeneye, ntayo tugikeneye, twokwironkera ubwenge twebwe tukimenyera ikibi n'iciza. Imana ntayo twoba tugikeneye. Imana y'ubwayo yoyo yagomba yuko bagumana ubucuti nayo, ikabamenya muri vyose, ikabakorera vyose. Satani abashiramwo ikintu citwa orgueil, ubwibone, pride, ngo katuzovyohora tuvyikorera, tuzovyimenyera. Imana idufashe. N'uyu munsi Satani niko ameze. Satani niko atugira, adushira ahantu, agushira ahantu wumva ugira uti no, ndashobora kuba independent, sinkeneye Imana. Ndafise amafaranga yo kwivuza, abiwacu bameze uku nuku nuku, ibi nzovyimenyera, nzogenda ku Mana ari uko nshitse ahantu bigoye, vyanse vyose. Imana idufashe cane. Imana itugirira imbabazi. Ibi ni vyavuye kuri Satani, ni igikorwa c'umwanzi Satani. Iyo rero umuntu amanutse hasi akafata urwo rugendo akamanuka, akagirirwa ubuntu, agashika ku mavi, agapfukama, ndakubwira ngo ni igikorwa c'uguca bugufiya. Kandi nkuko navuze, ico turiko turavuga ngo hariho inyungu ziva mu guhomba. Utubuhomvye iki? Tuba duhomvye si n'uguhombaga, n'uburyo ndiko ndabivuga, ubugiriwe ubuntu ahubwo. Ariko kubera ubuvuye kuri ka kantu, hari n'abantu bagwira bati wabaye ikijuju kugeza iyo usigaye bagukorofye mu mutwe bajya bakizwa, usigaye uja gupfukamana na bariya abantu, usigaye uja muri ivyo bintu vy'ibintazi. Urumva isi yarashizeho standard, irashiraho standard. Ni Satani n'abadayimoni erega baje inyuma bagasunika ngo umva va muri ivyo bintu, reka isubireko. Urumva rero tukishira hejuru, tukabona turishoboye, ntacyo dukeneye, turatunze, ndakomeye, mfise amagara meza. Satani akazana urwo ruhendo, umuntu akibona ko ahubwo akaja mu kibanza c'Imana. Imana idufashe cane. Imana ishaka ko duca bugufiya. Imana ivuga iti umva, igomba ko tudepanda kuri yo, itubere Imana, itubere data, ikubere vyose, ikubere inyishu muri vyose. Kuko mwumvega n'ubujuju ntavyo dushoboye. Ukomeye uyu munsi ejo uzoba urwaye, utunze uyu munsi ejo ushobora gukena, ufise amagara meza uyu munsi ejo ushobora kuba uri goyigoyi. Ni Satani aduhenda.
Satani aduhenda. Turakeneye Imana. Wa muntu uri kuranyumviriza urakeneye Imana. Imana idufashe guca bugufi. Satani rero yashize mu bantu kukwibona, kukwishira hejuru, kubona ko twikwije, ariko n'uruhendo. Navuze ngo Satani ni se w'ibinyoma, araduhenda akadusuka. Turakeneye Imana. Ntidushobora kubaho tutafise Imana, ntitwokwikiza. Satani agomba gutwara umuntu amushikanya ahantu ku manga agahenurirayo, bikaba biraheze. Ariko Imana iriko iraguhamagara, ishaka yuko ubana nayo ntizoguta, ntizoguhemukira. Ugusenga rero ni igikorwa cyo guca bugufiya, ni igikorwa cyo kwemera ukamanuka ugaca bugufiya. Iyo rero ushitse hasi ku mavi ukavuga uti ndatanze imihoho, ndadugije amaboko, mu Congereza ngo I surrender, ndadugije amaboko Mwami, ntabara wewe nyene, sinshobora kwitabara, sinshobora kwikiza, nkiza. Ndakubwiye ngo aho honyene ubuza wanesheje, ubuza watsinze. Hari inyungu rero ziva muri ico gikorwa, hari inyungu ziva muri uko guheba ca cubahiro. Wumve, ni icubahiro ca fo, kitari co c'abadayimoni, ca Satani atuduza akadushira mu kibanza tutarimo. Dukeneye Imana, dushaka Imana, kuko kubaho kwacu kutarimo Imana turi ubusa. Nibukijwe amajambo ya Mose. Imana imubwiye ngo nzojana n'umumarayika, aravuga ati utaje ngo tujane ntitugenda. Imana idufashe cyane kubwira Imana singira n'intambuko imwe tutari kumwe. Urumva, igikorwa cyo guca bugufi niki ndiko ndavuga. Hamuvuga uti Mana ega ntavyo noshobora Mana, nta n'intambuko imwe nogira, ntivyokunda. Ingo tujane. Imana izojana natwe nitwemera tugaca bugufiya. Haleluya. Imana nihabwa icubahiro. Iyo rero duciye bugufiya tukaja ku mavi tugasenga Imana, harimo inyungu zikomeye cyane. None wumbaza uti gusenga niki? Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kuyaga n'Imana. Reka nkoreshe idefinition uwitwa Ravi Zacharias yatanze. Yaravuze ngo ugusenga ntabwo ari kurondera guhindura ubugombe bw'Imana habana gatoya, atariko ni communion n'Imana. Imana ibaho, yamyeho kandi iriho, n'ubucuti, ubusabane n'Imana mu buryo butugeza ahantu Imana ihindura twebwe, ari twe duhinduka. Urumva, si ubugombe bw'Imana, ntidusanga ngo Imana ngo ihindure ubugombe bwayo, ngo ihindure imigambi yayo, oya. Ahubwo dusenga, ayo masengesho atuzana ahantu twebwe ari twe duhinduka, tugahinduka, tukamanuka, tukaba transforme, tukaja muri attitude, tukaja ahantu dushobora kwakira ivy'Imana idufitiye mu kabati kayo. Hari ivy'Imana igufitiye mu kabati kayo, hariho imigisha Imana yaguteguriye, hariho ivy'Imana yaguteguriye. Ariko ivyo ntidushobora kuvyakira, ntitugira n'amatwi yo kuvyumva ngo tubitahure, nta n'amaso dufise yo kubona ngo tubibone, kugeza igihe twemeye guca bugufi tukemera kuja mu ifuru y'Imana iduhindura. Imana ikaduhindura, tugasenga amasengesho kugeza ubwo duhinduka, tukitegurira kwakira ivy'Imana idufitiye. Imana nidufashe cyane, dufashe gusenga. Gusenga ni vyiza, gusenga bifise akamaro kanini, no guca bugufiya, kandi bituma duhinduka tukaba transforme. Si Imana ikeneye guhinduka, si Imana ikeneye guhindura ivyo yaguteguriye. Ivyo yaguteguriye ni vyiza, ahubwo ni wewe ukeneye guhinduka. Amaso yawe akuguruka, amatwi yawe agafunguka ukumva, imitima yacu nayo ikabohoka, tukaba ahantu ho kwakira, ho guhingurwa n'Imana, tukaba beza kurusha. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Nturi wenyene,
uri kumwe na Yesu Kristo, ntazoguta, ntazoguhemukira. Komeza urugendo rwawe, komeza kwishikanira Imana. Imana iduhezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.